Arsine wiyumva gute kuba warabaye hasa rya Elodie? Oh, ni ibintu vya mbere biryoshe disi we. Biraryoshe hahandi wicaye ubwa niyo ndase umuntu dusa. Hari igihe mpora ndavyiyumvira. Aho urambwira ngo ni kweri kinamukurikiye. Ejo ndambwira nari nje kudandaza. Iyo uvuze datijwe ryawe ntigicana. Iyo ugoroye amaboko ntigicana. Iyo watuye ijambo kuri je ntigicana. Ritegerezwa kunkorera ntigicana. Oh ntigicana. Oh ntigicana. Oh ntigicana. Ntigicana. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru cy'amakibazo n'abishasha muvuga muri industry. Buja Flavor ngo twama tubikora reka tukiyongirikira imana amatso tukiyongera mu bakunzi ba Buja Hit TV. Uno munsi rero nagiye kurondera abandi ni ba amahase ya mbere atwemeza anye muri industry plus 257 mu gukora indirimbo zigiye cyane za gospel. Ni abatwins babandi b'abakobwa biko uwa mbere yamaze gusohoka deja ngujya akaze kwibara. Ubundi ari he? Ari kumwe nande? Bite kwa? Ni sawa. Bireza neza. Yego cyane. Byaje witwa gute? Elodie utoye. Hama ujya witwa gute? Arsine ubukuru. Yama nzenya yasigaye cyitwa gute? Arcelo Twins. Arcelo Twins. Murabazi bakora neza kandi bafite n'indirimbo yabo ishasha bari bagusora yitwa gute? Ni gute nobaho ntago fise yari clip video sino indirimbo yasohotse auparavant. Turindire Elodie turindire. Arsine. Ana ndaza kubatandukanya gute kandi ndabona na kwafe ni zimwe me? Oya si cyane ya ariko ni sawa. Twinjira indani canke? No araje. Yego. Murindire. Magare. Ariko arateka hari. Oya. Reka ndabamagare. Murindire. Sawa. Eka kumbore tubarindire nuko babitubwiye kubahirize amategeko y'abatumire ntubizi none bakunzi ba Buja Hit TV. Aha anyere Scott turi he Scott? Turi he gabasha? Turi gisagara cha Bujumbura. Ashani Scott mbwira Scott cyane. Turi mwijabe muga mu kigobe mangana iki hani muri mu kigobe nga? Ni Elodie? Elodie hama? Elodie? Arsine. Hama Elodie c'est Arsine non c'est elle. Ouais c'est toi c'est Elodie. Elodie. Toi? Arsine. Okay nizire ko tuza kuvuganira herera. Niho muza kuma karibu mwase ko ninjira muhira ni twicare he. Intebe nta ntebe zihari. Nego sha nta kibazo. Yes, nkuko nabibabwiye uno musi nagiye kuraba yamahasa atwemeza cyane muri no industry plus 257 bakora muri novuga muri style ya gospel barimba gorimba ubutumwa ni barimba indirimbo z'Imana mu kirundi ciza. Novuga ku bamfu bwanje ndi kumwe na Elodie hama ku buryo bwanje ndi kumwe na Arsine izina ryo rugumaringo nico twangwa ndamubaza. Elodie bite kwaza? Ni sawa. Bireza neza. Cyane. Ndakwakibwira kabiri uradundega bien. Ariko afise akanyamuneza kenshi cyane Elodie byegeze gute no munsi. Naryohewe no kubabona ariko mwangiriye surprise nabyo. Surprise nuko itabaye a 100% gusa yabaye 90%. Ananyine kwiba 100%. Imana yafashije. Bijya byo muhira nizere ko mwamwe bitunganyije byose neza. Ego byama bitunganye kamera. Marcine comment toi? Ni sawa cyane. Tu vas bien? Ego. Biraza neza. Cyane gose. Fie ndabona wakameze neza. Merci beaucoup. Nizere ko byose mukama niwe bigufasha. Cyane gose. Nakwafe niwe yagufashije. Bavese indirimbo rero bari gusohora iryoshe cyane mbe hagiye indirimbo yitwa gute Elodie ndayivuze je nova sanga nakaswe. Nibwa ni gute nobaho ntagufise. Ni gute nobaho ntagufise kubera iki mwashimye kwita gutyo? Ni indirimbo twashimye bivanye n'ivyo twako turabamwe twe dushaka titre yayo ni gute twobaho tudafise Imana ntibishoboka. Twako turibaza ico kibazo ni gute mbega tushaka kubaho tudafise Imana ntibishoboka fe ni constant twagize ndushaka kubaho tutamufise. Ego. Ku bantu badatahura yuko badashobora kubaho badafise Imana mu babwira iki? Nibaza yuko vraiment nubwo batoba babifise mu mutwe Imana iri kumwe nabo. Nukuri ibintu byose bakora ibintu byose bagenderamo niyo yonyine bafasha buryo umuntu ntashobora kuba adasenga uko kenshi birakenerwa mu buzima. Cyo gituma rero umuntu wese agomba kuba afise Imana. Yego.
Bega mwavukiye mu gakiza canke mwabigiyemo mwakuze? twabigiyemo mu nyuma Ubuzima bw'intango byari bumeze gute? y'ugukizwa twarahamagawe ariko twagiye ahantu turumva ubutumwa bwiza turumva ko turakozwe ko reka twakira umwami Yesu kuko turumva ko dutsinzwe turakira umwami Yesu c'était en 2009 niho rero urugendo rwatanguye mu nyuma turabandanya dusenga twegera Imana après niho twagiye kudekuvuga ko dufise ingabirano yo kuririmba jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant murabona ko mubishoboye mbe hajya nka feedback mukunze kuronga mu baririmbyi bagenzi banyu canke muri famille canke mu bagenzi biza feedback vyeke kuririmba yego feedback novuga amajambo abantu bavuga baratwakuraja kandi baratubwira ko dushoboye ariko twebwe tuvuga ko dushobozwa n'Imana kandi bavuga ko ibintu dukora ari byiza cane atayerreur irimo yego nta gatosi na kamwe karimwo mu ndirimbo zose bakora ukeneye kubibeshuza genda kuri YouTube channel yabo yitwa gute? Arcelo Twins barabe ni ARSELO Twins bisigura mahasa Arcelo bisigura Arsine Elodie barabe bagire subscribe share kandi bagire comment yego cyane no baza Arcelo Twins nabanyene twicaranye babiri mbega nikiye gikorwa gishashe bagiye gusohora tuko tura releasing ama video yacu iya mbere yarasohotse indi nigiri kurikire après hari nandi ariko arakorwa muri studio uyu mwaka turizera gusohora izindi ndirimbo zikurikirana babe hafi badukurikirane hari ibintu vyiza cyane tubateguriye yego ibintu vyiza cyane baduteguriye biryoshe bimeze gute kumurebo ducishize kumange gato gusa hariho nk'indirimbo zishasha zigiye koza hariho iyo video ama coming soon y'ama video ku ma place meza Imana yatugiriye neza vraiment turaronka uburyo turaronka ukuntu tubikora nukuri bizobashikira vuba cane stay tuned turabakunda kandi mbega hajya anye mu vyo mukora ibikorwa mukora muravyifashisha canke murafise abantu bafasha mu mugongo? Hariho abantu badushigikira bazi ko ufise projet hama hariho abantu bagufata mu mugongo ntabyo two kwishoboza twenyene ariko hanini novuga ko n'Imana ibifise mu ruhara runini cane hariho abantu by'ukuri bagira ico badufashije tubone no kubashimira bariyizi barahari yego turabashimira cyane n'abavyeyi bacu baradushigikira cane yego nani nk'ivyo nyina ngira ndababaze mbe hajya muhira bavyakira gute ko mwaragiye muri music ego ni vyiza kuba mwaragiye mu vyo gukorera Imana ariko hari abavyeyi badatabura music ko ishobora kuba yinjiza amafaranga canke ishobora kubaka umuntu nukuri jewe ndashimira Imana ku bavyeyi bacu bafa kumva ko badutumiye nk'ahantu kuririmba reka tubatware reka tuze kubashigikira bafa kumva ko twagiye ku radio reka twumvirize ku radio turiko turabumva nukuri turabashimiye cyane n'abantu bambere badushigikira badutera intege mu buryo financièrement mu manuro mu kutubwira ko twakoze igikorwa nibo bambere batangura kukibona bakagishima really nukuri turashimira Imana cyane ku bwico hanini vraiment turishima cyane kuba tubafise ego Arsine wiyumva gute ko warabaye hasajya Elodie? Ni ibintu vya mbere biryoshe disi we biraryoshe handi wicaye vuga niyo ndase umuntu dusa hari igihe mpora ndavyiyumvira twiyumvira presque kumwe umuntu usanga ufise mubabaro witura umva utarinda kuja kure ngo urondeze biba biri hafi mutwenga mugira ibijuju ensemble umva biraryoshe ni vya mbere. Elodie ko ruhande guyo avyumva gute? Nukuri nuko nyene nabikubwiye biraryoshe cyane iyo wumvise ubabaye nk'uno munsi mu gatondo navyutse hari akantu katari kameze neza ndambwira je numva ko hari akantu katameze neza carampumuriza ndavuga wow ndashimira Imana kuba ari ruhande yanje ntamuronka sinakora ngo umuntu ambwira aya majambo sinakora ngo umuntu ankura muri Petra peut-être nukuri ni ibintu by'agaciro cyane kumva ko hari umuntu agusengera mushakana mufatanye igikorwa ka ofisi ivyumviro kana akagupartager ukamupartager mugasengera hamwe mugakorana ibikorwa azi kuvuza atwenga neza myiza ici nyene en plus elle est un peu française tu vois nous saguma gororotse aba arakwigisha utuntu twose uyu ni Arsine ni Arsine atwa turamvuga tukutsipoze ko atari ngaha urumva je nawe si hari abari mwiza kandi yamafise ivyumviro birashe hewe ntupfa kumubwira ibyo byo byose hari ibintu urumva nyene top ego Arsine novuga ni biramaze gushika hoho bagashika periode mukaba mutari kumwe novuga Elodie atari ku ruhande rwawe atari hafi yawe
hari igihe vyashika akaja nko muri voyage je ndi nko kwishure ko ntwiga faculté zimwe niga génie civil nawe yiga santé publique muri toyaho nyene kwanza vyagenze gute mutore amafaculté ari différent ariyo même si nubwo turamahasa hariho ama ambition dufise atandukanye ugasanga nk'ubu yifuza kwambara jaune je nifuza kwambara nka rouge ugasanga c'est bon c'est l'harmonie comme ça rero nanje ndi mu gisata c'ivyerekeye ubuganga nawe mu gisata c'ivyerekeye kubaka then tuzokubaka cemvura ibitaro umwe azokubakira abantu undi nawe avura abantu yego cyane ego wavyitwaramwo gute wumva mu mubiri bimeze gute uragira ikintu nyene ubuze mugabo uririnda ko bikudomina uragerageza kuvyakira ukirukiha mu kabandanya kuko ubuzi ko mu minsi iri imbere azogaruka ego niba biri ibintu bisanzwe ariko uravyorosha tu ni iki ukunda kuri Elodie ndakunda ukuntu yama ari cool aguma twenga ari aux éclats kandi ndakunda ibintu byinshi ndamukundira kandi ndakunda igihe umubwiye nk'ikintu abanza kuciyumvirako ego ntapfa gukora ikintu ataciyumviriye nunamutelefone abanza kwiyumvira uyu muntu birakene ko muri uyu mwanya tuvugana mugabo hari igihe bari urgence mugabo kenshi yaranyigishije ikintu cyo kwiyumvira imbere yo gukora imbere yo kuvuga ego wavyakiriye gute kuba Arsine yaravutse imbere yaho yaratanguye kubona izuba aho urambwira ngo ni kweri kinamukurikiye ejo ndambwira nari nje kudandaza no quand même nukuri tukiri bato ntavyo twari tuzi ego twabibonye dukuze ego turabitahura turabibona ko twakuranye turamahasa hanini twatahuye yuko hari umugambi Imana idufiseko hari mission Imana yadutumye hano kwisi ko yaratungitse turi babiri iduha gukorera hamwe iduha appel imwe tubikorera ku munsi umwe nuvuga ngo twatahuye ico mu nyuma tuja hamwe that's why rero nabonye umenga sivyige hamana kuba yaraje kuba naraje kuba yaravutse kuba naravutse is that wavyakiriye gute kuba warabaye mukuru wa Elodie biraryoshe Elodie bari gutangura biraryoshe mugabo kubera jambo ry'Imana ryo rivuga ngo ugomba kuba mukuru akorera abandi yanjyera kubera kenshi iyo hageze ibintu by'ibikorwa ndamureka akabanza akaparesa kugira ngo nze kurikiza mu nyuma ego mbega biramaze gushikaho ho mugahurira ku kintu kimwe ugasanga mwayikoze mwese carimwe ego ugasanga nk'impuzu nambara yayiyumviriye nkuko nayiyumviriye gukora igikorwa kanaka turaje turakuganirije mwahuye imbere yanje ivyo yakuganirije byose kuva ku ntango nivyo nakuganirije nanje ibibazo yakubajije kuje nyene yabikurikije niko nanje ndiko ndabikurikiza birabishika cane niyo bishitse bikaba ku muntu umwe avyakira gute umuntu mubona mumenga ari muri situation imeze gute nyene arabitahura ko turamahasa mbwari nk'umuntu atatuzi nikuvuga wewe nuvuye nga wewe wahinduye impuzu wewe ari nk'umuprofesseur yatwigisha muri secondaire misi yose yamavuga ko ntwiga muri classe imwe yama yibaza yuko hari umwana yama mukurikira muragize ibibazo yavuga ati none uko utrisha kugeza hiyo niho nageraga mubwira ati monsieur twe turamahasa cyo murasa yarenze yamaze ngo umuntu aguma mukurikira misi yose avuye mu ishuri rimwe akaja muri rindi ngo umuntu aguma mukurikira yava mu ishuri agaca asanga Elodie ari muri iryo shuri akava muri iryo shuri agaca asanga Elsine ari muri iri shuri yego cyane ntibyigeze bishika mu kiga muri classe imwe ego primaire yose twariganye ariko secondaire ntitwashoboye kwigana na université ariko primaire yose twariganye periode novuga mwigize kubana neza cyane gusumbira izindi uri kumwe na Elsine niyi nyene turimwo n'ubuzima bugishe cyane kuba ugira umuntu musa cyane mbehajyanye kujya ndabivuga niko muvyumva namwe ego cyane gose ego bafise indirimbo nyinshi ariko je ngenda bazi kurikirira badasura indirimbo n'abandi baririmbyi afite si kubera ngo tutabikunda oya ariko vuba cyane tuzobiraba tubikorere ko ni kubera ko one twariko turatangura twariko turavansa tugeze ku ndirimbo ya kabiri before twifuza kubanza gukora album yacu then bizoca biza mu nyuma ego nguko
kandi hari ama featuring tumaze gukora ugiye kuri page urondeye Arcelo Twins urabona abantu twakora hari nk'indirimbo ariko gukorana n'umuhungu witwa Destin Elodie wenye ego niwe wari wagiye nagiye ko hari ibikorwa kenshi ndamuha akabanza akaja imbere je nka supervisa muri uwo mwanya namuhaye igikorwa gikorere ko yitwa Ntigijana indirimbo iryoshe cyane turi mu gukora video yayo bazoyira bayikunde yafashe hofa yakoranye n'umuhungu umwe wo muri Redemption Voice hamwe n'uwo muhungu indirimbo Destin hamwe nawe Elodie niwe yafashe hofa ego ushobora kutugira hofa gato y'indirimbo mwari ego iyo uvuze datijwe ryawe ntigicana iyo ugoroye amaboko ntigicana iyo watuye ijambo kuri je ntigicana ritegerezwa kunkorera ntigicana oh ntigicana oh ntigicana oh ntigicana ntigicana ntiryicana mbega hajyanye yuko utakoze none iyo ndirimbo n'undi umuririmbyi hari n'indirimbo twakoze yindi n'undi witwa Smith indirimbo iryoshye cyane bagiye kuri channel yacu bashaka kuyironka waririmbye mwana we ego twararirimbye twese waririmbye gute ndavyibuka niyo simerutse kuyiririmba zabaye nyinshi disi urayibuka wewe ndayibuka polo mama indirimbo yari yanyu yari ya Smith uwo niwe yadusabye featuring si wacu niwe yadusabye featuring turandikira hamwe hama turashobora kuyisharing indirimbo iryoshe cyane bigi bishitse umuntu akabasaba amafaranga canke for free aje turabiganira ego ariko nizera ata bintu bya for free bihari non birava n'uwariwe bien sûr Arcelo Twins tuvuga gute bobo muziki ho urabahemba bavuze music kuri bo batahura amafaranga canke batahura ikindi gikorwa shatwe dutahura ko ari ubuzima bwacu ikintu twagenewe kubamwo twagenewe ku investisamwo uko dushoboye uko urumva hanini notre but ni kwamamaza ubutumwa bwiza ego turashiramwo uburyo hanini ariko nous disons que avec des stratégies muri futur kandi n'ukuntu Imana ibandanye ishigikira igikorwa bizoza aho tuzoronka le retour tutari twiteze ariko hanini ico twifuza no kwinvestisa kugira ngo ubutumwa bushikire benshi ego cyane Imana nayo izobandanye dushigikira uburyo bucanka ubundi ko turizeye ko vyiza biri imbere ego mbega nka Arsene wewe akiri muto yifuza ko azobiki muri futur ndiko nigira ingénierie ukiri muto nkiri muto nifuza kuzobiki bien harimo umwubatsi muga kandi arareva cyane yarareva cyane ku mu interprète azi indimi nyinshi zishoboka ego bigagiye kuba warigiye bya ingénieur sivyo urabona yuko bizokororera umukobwa cyane gose ego ikintu cyose nishaka n'umwete birashoboka urabona ko uzoronka ibiraka koko vyo kubaka amazu canke kubaka amastade yo kumwete mfise nzobironka bizokunda kandi n'Imana inabinshoboza nizo bitunganya cyangwa uzogira akakantu ko gutora gati je nzoba umu engineer kubaka gusa ama église gusa umva umu engineer utegerezwa kwidispersa hatandukanye kugira ngo ube umugisha hose ego ndakeneye kumenya periode turimwe murayizi periode ya coronavirus tukaba turi kumwe n'umuganga ngambe umuganga bivuga kwiki ifo kuyirinda asurinye susa gukaraba neza mwirinda kuza muraramukanya cyane kuyambirana abarundi turakundana murabizi amahoro ya Kristo ubu ifo kugira distance 1 metre mbega uko mwebwe muri amahasa mutavana ko bigenda gute mwizera ou bien no ni juste gukurikiza ayo ma règle ariko biragoye dis uranavyibagira none nko mu gitondo twe duhuye misi yose turagumbirana kuko niturarana hamwe umva dukumburanye turagumbirana rero ubwiye yuko uravyirinda ariko Imana nyene idufasha ndekene kumenya rero kugira ngo babe ikintu kimwe no muri music mwavyumviriye gute kuko ni bwaki usanga umwe avyumvira undi agasanga yavyumviriye byagenze gute kugira ngo muvyumvire byose mwese muhuriye muri music
ni Imana yabigize ni Imana yabigize kuba yaradutahuje yuko tugomba kuba mu murimo umwe nta numwe yabishizemo ubundi canke oya Abraham oya twese twarabitahuye tuvyisangamwo twumva twese turabikunze tuca dukorera hamwe ubwa l'union fait la force tuca dukorera hamwe umwe azana iki uwundi akazana iki tukavyubakira hamwe tukazana ikintu kindi ego umufani wa Barcelona Twins kumbura ashaka kubakurikirana ashaka kuri kumenya naho basengera mbe hajye musengera iglesia yanyu dusengera muri Eglise Vivante yo kwijabe ego umuntu rero agomba rero kubona Barcelona Twins abasange muri Eglise Vivante canke atwakure kuri website canke kuri Facebook le Twins turakira ama message yose ashaka dukontakta mu buryo butandukanye kumbura abantu batabitabuye neza Instagram Facebook Twitter site web bitwa gute Arcelo Twins ose ego twaganiriye byinshi na Arcelo Twins nizere ko bitagenze neza kumbure turashobora kubasaba bakatwifuriza amahoro twebwe tugiye gusubirayo tugiye hama nabo nyene bifurize kandi amahoro abakunzi babo n'abakunzi ba Buja TV murakoze cyane twishimye bikwiriye ni kuri Imana ibaha umugisha bidasanzwe ego nawe murakoze turashimiye n'Imana kuri aka kanya hama turasaba n'abantu kubandanya badukurikirana no kudushigikira Yesu abaha umugisha ego Jesus aduha umugisha Imana iduhezagire tuzosubira rero inshallah Imana imikunze on the mic yari Benny behind camera Scott professional nibagiye subscribe bye